amen. abana nabo barafise inshingano zabo. Mu gice cya gatandatu havuga ngo bana mwumvire abavyeyi banyu mu mwami wacu. Ego. Abana nabo nyene barafise iki? Barafise inshingano zabo no kumvira abavyeyi. Kumvira abavyeyi. Murakoze cyane. Abo bana yo ni naho bazokura babona ati mu rugo iwacu ibintu bipanze ku murongo. Ego. Nabo bazogira inyota nibaramuka bakuze yo gukurikiza ka karorero k'abavyeyi babo. Muratwigishije. Muri urwo rugo rero rwashize imbere Imana nta kintu na kimwe kibura. Usanga hari amahoro, hari umunezero, hari ibikorwa, vyose birahari. Yego. Mademoiselle Josiane naho atari umwana mbona n'umujene baratubwiye ku nshingano z'abajene. Mwebwe muvyihweje mubona mu ngo biriko biragenda neza, abajene vyifashe gute? Yego cyane murakoze. Hama mu bajene uko ndiko ndabibona no munsi ntivyifashe nabi kandi ntivyifashe neza. Ntivyifashe neza cyane kandi ntivyifashe nabi. Ntawovuga ngo birerade. Mugabo abajene no munsi ndiko ndaraba turafise impungenge nyinshi. Hari impungenge nyinshi kuko ubona ingo uno munsi bitariko biragenda neza zimwe zimwe. Yego. Pasiteri yatubwiye ngo amaze mu imyaka 21 by'ukuri uno munsi abantu bamaze imyaka 23 nishimwe ku Mana. Uno munsi abajene bariko barubaka uno munsi nko guhera nka za 2018 19 gushika uno munsi bafite impungenge ntibumva n'umaze umwaka yumva agize. Hari ibitsitaza byinshi, hari ubuntu bwinshi bagenda bahurirayo nabwo. Rero izo mpungenge rero zihari kumbure ngira ngo hari ikibazo bagenda bahura navyo mu gihe novuga cukureshanya. Ngira ngo bapfa kugenda nibabanza kwiyumvira bamenye ngo mbega ndoye hehe, ngiye hajya ahantu bimeze gute, mbega ibyo tuzohurirayo nzogira inguvu ngwane navyo mpaka ndabitsinze, mbega bizogenda gute. Arabongira bataciyumvira mu gihe cukureshanya bagatwagwa n'amarangamutima, nkakunda umusore nka umusore agakunda umukobwa, tukaraba ibigaragara n'amaso, ntituvugane iyo tugiye, ntituvugane n'uko bizogenda, ubukene nibwaza bizogenda gute, mbega nitwagira umugisha ibintu bikagenda neza tukaronka amafaranga bizogenda gute, uko byose n'ibigusho amahera abaye menshi birabatembagaza. Umwe ashaka kuryoha gukunda ukwiwe, abaye make umugore ashaka kuvuga ati yakenye reka nje mu bayafise. N'abahungu no munsi basigaye bagenda ntitwovyirengagiza bakaja kurondera abadamu bayarondeye bikagenda. Rero bobanza bakaraba abajene uno munsi nukuri ndasubiyemwo abajene bagende barabe bihweze neza, bavugane, bayage, bamenye ibyo bagiyemwo, bamenye ko ibyo bintu byinjiyemwo gusohoka no kuri biragoye. Pasiteri we ngira arabizi cane n'uwundi mukristo wese ko abagize divorce ubwo nyene adaheza asubire ngo ni mu mpezagire watoye uyundi. Tureke baratora bavemwo ibi baja muri ibi. Hanyuma ikindi naco navuga hariho abariko baratinya kubaka. Yego. Abajene bariko baratinya kubaka kubera ubuzima. Icambere bariko batinya kubaka kubera bimwe bariko barabona muri zango ziriko zirashwanyagurika mu kanya gato batabona ibigira. Hama bariko baratinya kubera ubuzima ubutera buzimba kuko byari imbere uko igisagara cari mu myaka 20 heze siko kikiri abandanya haduga amazi. Rero n'ibintu birazimba bagaca batinya. Sinobahamagarira rero gutinya boba muri bike bishoboye hama Imana ngo yahezagira ingo niko mpaze nza numva. Sindaba mu rugo ngo menye ibibazo bahurirayo. Mugabe ikintu cose
uhurirayo n'ibibazo mu murimo w'Imana uhurirayo n'ibibazo mu rugo uhurirayo n'ibibazo ku ishuri uhurirayo n'ibibazo mu kazi uhurirayo n'ibibazo none ngo utukomoka ahubwo uragira umutima amenyo ugatimba ugahangana navyo hanyuma uhanganye navyo hariho rero ikintu kiza imbere ya vyose twibagiye mbwa twacibagiye uwo mujene agahagarara ku Mana Imana iramushoboza ivyo yabona umengo ntaco afise iramushoboza mw'ivyo bikeya rero ico novuga nti niyahagarara ku Mana izomushoboza agwane n'ivyo bibazo agwana nesha ego nivyo hama bareke gutinya bareke kumva bo kunga igihugu bagende ahubwo baze bakore bashiremo ingufu bagikorere hama babe mw'ivyo bike Imana nibayisenga izobazamuriza ndondera baduza hama mu ngo naho bareke kuraba bibi kuko hariho na nziza kuko abantu bashobora kuba bamaze imyaka 15 kuduga uko biri kose bakaba baragumije suko batahuye n'ibibazo ariko baragwaye baranesha ndabatumirire kudatinya abajene muri kumurankurikirana abakobwa bahungu ntimutinye ariko murabe hama mukureshanya mubanze murabe ivyo mugiyemwo ntimupfe kwisuka mu bintu kubera amarangamutima n'ibindi murakoze cyane Mademoiselle Josiane uvuze ngo impungenge zirahari hari abatinya kubaka babona kuko barabiye ku ngo zindi n'abandi bavuga bati ubuzima bwarazimbye ariko kandi wanabahanuye ko batorabira ku ngo mbi gusa hariho n'ingo nziza urongeye uravuga uti n'ubuzima nibagume babutinya ahubwo bahanganwa amatwi asumira umenga none twitege ko ubuzima buzozimbuka canke buzobandanya buzimba turavye tendance ivyo ntavyo nomenya ko bizohinduka hariho vyoguma biduga kubera uko iterambere hamwe vyoguma biduga abo bafise uburenganzira bwo kutubaka ingo zabo ni ukubaka ni ugucaho abadukuriye baciye ba sogokuru na ba sogokuruza ntiboca babireka ubu imiryango yocihona nico nashaka ko muvuga ntibobireka ubuzima bazobubamwo uko buzoba buri kandi bizoba bimeze neza no gusenga Imana biragenda neza yego murakoze cyane agomba ngaruke kwa pasiteri mwumvise impungenge mu gwaruka bafise bavuga ngo baravye ku ngo ziriko zirasambuka barafise ubwoba kandi baravye ku buzima buriko burazimba naho nyene barafise ubwoba abo bajene bacu mwobahanura iki bafata iki bahagarare he bitware gute murakoze yabivuze neza ikintu cose cama gifise ingaruka cama gifise ibibazo ariko nta twahamagariwe kuja muri kwa fronta ivyo bibazo guhangana n'ivyo bibazo kandi uri kumwe n'Imana byose uba umutsinzi ko Imana ni nyensinzi turi kumwe rero n'Imana byose birashoboka mu bisanzwe bimwe byose ariko aravuga bibatera impungenge mu gwaruka babona Imana imbere byose bica bitora inyishu cyane gose murakoze guhanga amaso Imana hanyuma bakamenya ati nkuko yari yabivuze mbega turiko turajaye iyo umuntu agenda azi canke abona iyo agiye kugira vision byose birashoboka none ga pastor mu bisanzwe bari kuvuga ngo ubuzima buzimbye canke bugoye nk'ubu umuntu adafise akazi tumuhamagaye ngaha akicara ngaha mukicarana gutya ukamubwira ngo byose birashoboka mu Mana ashize Imana imbere niyizere woca umubwira ngo bizoca bigenda gute icyo mutera kugira inyota yo gukurikira iyo Mana uriko uravuga no kuyizera akizigira ko bimwe akeneye azobironka n'igiki akaza azokaronka gute umugore azomuronka gute nimba ari umujene ibintu biboneka murakoze nagomba mvuge ko Imana hari ivyo yaduhaye Imana yaduhaye ubwenge iraduha amaboko iraduha amaguru iraduha vyose nta kintu kimwe yatwimye ni ukuvuga rero hamwe no kubona iyo uri kuraja
ikintu dutegerezwa gushira imbere no gukora Pawulo yarabivuze neza ati udakoze ntakarye n'abajene rero bategerezwa kugira kumenya ko aba yabitangiye imbere n'abakozi barakora mu rugo rero ugomba kubaka urugo ntuzokubakisha joteme gusa utegerezwa kuba ufise kuba umukozi nenega pastor ntabaciriyemwo ko nguma numva abajene benshi bavuga ngo ubuzima birabagora kuburonka bigenda gute wowe icizero wobaha niki ubuzi burahari bajene nukuri ubuzi burahari nuko hari ivyo tujamwo vyamaze kutunyoha ugasanga rero abajene baguma baririmba ngo nta kazi kariho mugabo hariho abandi bariko barabukora kandi ata amafaranga menshi bafise